Nibaza yuko ekipe gushika ubu abakinyi bose bameze neza. Uravye tukibaronka kuwa mbere kuko twabaronse barushe kubera championnat twari tuvuyemo bakinye match 8 muri 3 semaines. Mugabo ubu staff medical yarakoze kishoboye gushika ubu muri umwanya bameze neza gose. Naho ugwaye barakomeye bameze neza. Nibaza ko barindire gukina match yejo gusa. None utangurira ko nico cerekeye inkino za kivandimwe. Nibaza ko nta kuntu umukino ekipe y'Uburundi yari gukina match amical. Tuvuye muri 8 match. Kila match wikinu gasiba imisi ibiri. Hari nizo twakinye dimanche n'indi wakina mardi. Nibaza ko abo bakinyi nababwiye tugitangura ko twabaronse barushe. Urumva simbone rero ingene twari gusaba iyo match amical. Ekipe zonyene twari gukina nazo nizo ngaha. Zose zace zitanga ropo kuko abakinyi barushe babo. Nibaze ko nta kuntu twari gukina match amical. Ntugira gukinisha match amical abantu barushe. Ikintu twirukiye cya mbere nuko na staff medical nuko abo bakinyi bobanza bakaruhuka. Iya fresher physique kagaruka. Ama kuvyerekeye uvuze ngo haraba bari muri match selection ya mbere harimo muhurira mu isite abo mubana muzohurira mu isite kandi nibisanzwe ni equipe nationale. Nibaza ko n'umuryango wuguruye ntiwugaye urinjira ugasohoka kandi nibisanzwe gose. Nibaza ko ari ikintu gisanzwe gose. Nibaza yuko abo twahamagaye bo muri senior bofasha muri event. Nibaza ko twabonye ko byiza uravye importance ya match ya Gabon. Nibaza ko ifise importance nini par rapport ya match yejo kandi ivyo nawo bihisha. Nibaza yuko twabonye ko byiza boza gufasha muri retour kandi naho nyene n'umukinyi umwe gusa mu defenseur naho ndi tuzoshiramo niwazoza abandi nabo twe dufise nyuma. Hanyuma kuvyerekeye umumenyereza adjoint Jocelyn, nibaza ko ekipe yo yashatse yuko yoyifasha kwera bari muri club champion prepare se kafa ibikurikira. Ntibyoroshe c'est vrai kuko ruri umwe nka match nkizi. Muga murazi yuko abanoma ari federation. Ico kibazo muri yaragishikirije muga batubwiye ko tuzokora gutyo gushika iyi match here ale comme retour. Urumva tawitanga ugakora uko nyine. Kuvyerekeye iby'imyaka nibaza yuko effectivement icyo kintu cyarashitse kuko ari nk'abakinyi twahamagaye. Hari umukinyi umwe twahamagaye match ya Tanzania yarayikinye. Mugabo ubu ntibishoboka yuko ayikina kuko wewe yavutse muri 1996. Urumva ko tumaze kwinjira muri 2019. Kafi yaciye twandikira ivuga yuko ni kuva muri 1er janvier gushika 97. Urumva nkuye deja aca bafora. Si we wenyene n'abandi bakinyi batatu. Witwa Olivier Bayizero wa Message, witwa Emega Kiza wa Message Bujumbura, witwa Kabuntu Ismail wa Lydia Lidik. Nkabo bose twace tubabwije ko bakuramo. Nivyo mugabo abo twace twongerezamwo hari uwundi yitwa Aimable Muhatakano wa LLB we warayikwijiye imyaka. Hari n'aba mediateur twashizemo mu defenseur. Baza ko ari uko byaje kugera n'umwanya twe turi kumwe na kocha wacu ntaradizinya abantu bazoba bakapitene cyangwa batazoba bakapitene. Bacari ndiye azotubwiza bakapitene nanje amungize no mwarangorana. Nibo ku ruhande rwacu sinabwa kinne urukino rwa equipe nationale kandi iyi match ya equipe nationale cyo kimwe na match ya club. Kuvuga ni match biri ko peso cyane irabwa n'abantu benshi cyane gusumba match ya club. Ariko no kuvuga yuko uhura n'abantu mutamenyanye batakuzi nawe utazi ariko wowe bibaye natana ubusanzwe ufise uritanga uko ushoboye.
kuvuga nkatwe niyo mpamvu tumara iminsi ngaha dutegura turabanza tukategurana ngana ko cyaka tubwira shaka zokire guca naye ukumviriza consigne hanyuma ukagerageza gukina ibyo ushoboye mu bisanzwe hajya uratanga ingufu zawe zose aho zigera hanyuma imana igufashije ugakora nk'ibyo ukora muri club.